izi ndwara zitaratahurwa cyane akenshi iyo umwana agwaye twebwe abavyeyi tubona ko umenga no kugorana, tubona ko umenga umwana yataye umurongo, ariko burya ni byiza ko abavyeyi bahindukira bakaraba nico catumye umwana ahinduka, kuko hari igihe usanga vyabavuyeko cyangwa ugasanga vyavuye ku bandi atari abavyeyi, kuba babana n'umwana kwishura aho yiga. Ni byiza yuko bagira icakiyago no wa mwana babana. Rero abagwaye abana nkabo turakunze kubaronka, tukabaronka mbere bageze n'urwego rwo hejuru, hamwe umwana usanga asigaye ameze nk'umwana wumva kumenga n'umwana atagira indero, ariko ntibabitanguye uyu munsi, batanguye kera ugasanga umwana yagiye agira imyifatiye canke ahinduka uku canke ukundi, ubwo ugasanga umuvyeyi ntabibonye kare. Ibyo kenshi binatumwa n'iki? Binatumwa nuko kenshi twebwe abavyeyi dusigaye dufise imyitwariko yindi myinshi, ugasanga ntitwitwararika cane abana. Umwana muto arakeneye ko abavyeyi bamwegera, arakeneye ko abavyeyi baba hafi yiwe mu myaka ya mbere y'ubuzima bwiwe, kugira ngo ako babona gahindutse baba bakabonye bashobore kumugarukana hakiri kare, kuko iyo amaze gushika kure biragorana ko uwo mwana agaruka, kuko kenshi hari n'igihe batuzanira nk'abana bamaze kuba imiyabaga, ugasanga bigiye kugaragara ko umwana yagize ikibazo ari uko yamaze kugira iyindi nzira itari nziza. Aha ndavuga cyane nk'abana usanga batangura kunywa ibiyobyamutwe bakiri bato, imyaka 10, 11, 12, ugasanga umwana asigaye ahangana n'umuvyeyi, ugasanga umwana asigaye yimba inzu kugira ngo abomore inzu yinjire kwiba umuvyeyi, cyangwa ugasanga batanga kubura akacanke n'akandi kakagenda bakakabura, ariko ugasanga ni wa mwana yatangiye gukorakora kubera yagiye mu nzira itari nziza. Rero iyo umwana akenshi ari ugwawe atanguye kugenda umuba hafi urabibona. Ikindi nuko kenshi abana hari igihe bagwara ugasanga umuvyeyi ntabimenye, kuko kumbura atabona ico yofatirako. Ni byiza ko abavyeyi bamenya yuko iyo babonye ko umwana yatanguye guhindura inyifato, canke iyo umwana yatanguye kuzana amanota atari meza ku ishuri, ni ukwibaza ikibazo, kandi n'umwana yahora aciye ubwenge, mbega ni kubera iki? Aho muri ico gihe ucuraba mbega ni iki coba catumye umwana amera gutya, ugatangura kuraba mu nzu ni igiki mu nzu coba catumye umwana agira inyifato nk'izo, ni igiki catumye kumbure mumba mu nzu ataco mbona hagati y'abagenzi biwe, mbega umwana wanje agendera hehe, agendana nande, iyo agiye kw'ishure ese arashika kw'ishure, mbega kw'ishure ho yigenza gute? Utwo n'utubazo abavyeyi bo kwibaza bamaze kubona umwana umenga yahindutse. Mu bisanzwe ngira ko ntabishitseko no mu bitera indwara hariho ugutandukana n'umuntu bakunda, mushobora gutandukana kumbure kubera yitavye Imana, canke kubera hagati yanyu haje mutumvikanye ko umwe agafata inzira y'uwundi agafata iyindi. Ivyo birashika ko iyo utandukanye n'umuntu bakunda cane urumaze gushira ku mutima wawe wose, birashika yuko umuntu agwara. Birashika ko umuntu agwara, kumbure ngo bivana n'iki, nuvuga ko niyo separation nyene ibaye, novuga ubukwi na bukwi umuntu atarayiteze. Iyo umuntu amaze kuba ari kumwe n'umuntu aravuga ati ubunywanyi bwatwe nawe burashobora kubandanya canke ntibubandanye. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu agiye afatanye urugendo n'umuntu, ni ugufata izo nzira zibiri, ni ukwiyumva izo nzira zibiri ko zishoboka, avuga ati mbega ntivyashika umukunzi wanje ntitubandanye ubuzima gushika aho tuzobana, nzifata gute? Canke mbega nivyabandanya naho bibandanjeho n'amahoro, mugabo bishitse ubwo bunywanyi ntibubandanye, ni ukwifata gute? Tumvise ko ingwara
bashikanywe ngaha kwa muganga nko ngaha iwacu, twebwe umurwayi agishika baramwakira muri reception ko abandi bose babakira, hanyuma baca bamurungika ku muganga. Rero ashikiriye umuganga aramwihweza hanyuma akamuganiriza. Iyo amaze kumuganiriza rero turafise ukuntu tubaganiriza kugira ngo dukore ku tuntu twinshi tugize umuntu, dushobore kubona intumbero duha uburwayi bwiwe. Tumaze rero guha intumbero uburwayi bwiwe, tuca tubona tuti uyu murwayi afise ingwara yiwe noyishira muri uru rugero, muri uyu muce canke muri uyu. Iyo rero umaze gufata ingwara ukayishira mu mugwi uyu canke uwundi, hariho ubufasha dutanga ku ngwara imwe yose bivanye n'uburemere ingwara ibifise. Hariho umurwayi atwitura tukabona ko umurwayi adakeneye umuti, ko akeneye ikiyago, ko akeneye ingene womufasha gukemura ibibazo byo mu buzima, kuko hari igihe kenshi bivuye ku bibazo byo mu buzima. Aho ni mu gihe ariko umurwayi aba yaje atahura ko arwaye. Iyo yaje adatahura ko arwaye, birabadusaba yuko tubanza kumuha imiti imutahuza yuko by'ukuri arwaye. Iyo twageragaje kumutahuza aho ikiganiro ntibikunde, haba hageze ko dukoresha urwego rw'imiti. Aho rero tumuhaye iyo miti, haheze iminsi umurwayi arasubira akabawe, akaba umuntu wa kera, umwe yari wa kera, agasubira muri kwa kuri yari yaratakaje ko abandi bose. Kuko kenshi iyo umuntu arwaye mu mutwe bivanye n'indwara afise, hari igihe aba umenga ari mu yindi si wenyine yisangije, akagira ukwemera yisangije ko iwe gutandukanye n'uko abandi. Iyo rero tumuhaye imiti aragaruka muri bimwe twese twemera, agatahura ko yararwaye. Iyo amaze kurwara rero twe turamutahuza, tukamubwira ko arwaye, tukabona ibimenyetso by'uburwayi yagize. Mu nyuma hariho abashinzwe kumuganiriza bakamubwira yuko umuntu hari igihe bishika bivanye n'ibi canke n'ibindi akagwara mu mutwe. Iyo rero amaze kurwara mu mutwe, hariho baramufasha ingene yogerageza kuvugwa kugira nawe atanga umuganda mu kuvugwa kwiwe, kuko tumuvuye atarimwo ntidushika ku ntambwe ishimishije. Kuko nawe twamuvura atarimwo, kubera ari ngaha avuga ati nitego mubwirizwa gufata umuti, atashe ntawufate acagaruka kandi agwaye. Ni biza yuko ashiramo umuganda wiwe, muyumve ko nabwirizwa guterana intererano kugira amagara yiwe amere neza. Ico gihe rero baramutahuza, bakamuha iyo miti, bakagirana ikiganiro c'ukuntu azobandanya yibungabunga, kandi natwe tuzobandanya tumufasha kugira ngo amagara yiwe amere neza. Kandi muri uko kumufasha ntitumufasha wenyine, kuko umurwayi aba mu muryango. Rero turahimiriza imiryango, kuko hari n'igihe kenshi dusanga no mu bitera indwara yo mu mutwe ntavuze ko hariho intambamyi ziba mu ngo, mu miryango. Ni byiza yuko rero duhamagara ababanyi biwe, umuryango we uri hafi, abavyeyi, abavukanyi, abo bubakanye, kugira ngo tubahimirize bamenye ingene uwo muntu babwirizwa kumufasha. Nimba hari ikintu tubona ko gishobora gutera ingorane canke coba cabaye imbarutso y'uburwayi, tukakivugana ko nabo kugira ngo uwo murwayi bamukingire ntazasubire kurwara. Twebwe intambamyi tugira intambamyi zerekeye ko abarwayi kenshi badafata umuti neza bakagaruka kandi barwaye. Tugira izindi ntambamyi z'uko imiryango idutana igikorwa, kuko hariho abantu benshi bamanga baramaze kurambirwa, kuko kurwara mu mutwe umuntu aragwara rero bivanye n'uko aba yarwaye. Hari igihe usanga yahungabanije ibintu byinshi, akahungabanya n'abantu. Hari igihe rero imiryango idutana igikorwa, ukabona umenga bamuzanye ngaha nuko baje barikuye umurwayi, bararuhutse. Hariho mbere nabo usanga babata, twebwe biraturemera kandi bikatubabaza, kuko tuba tubona ko dufise aho tugarukira tutashikana, hari gufatwa n'umuryango.
bamaze kubona ko indwara zashitse ingene bozikingira, icambere iyo umurwayi yamaze kurwara ni ukwihutira kumuvura, kuko kimwe mu bituma indwara yo mu mutwe ivurwa ikagorana gukira ni uko umurwayi aba yamaranye uburwayi igihe kinini cyane ataritura abaganga. Aha nohimiriza imiryango, ngahimiriza n'abarwayi ubwabo, kuko hari igihe hariho abagira uburwayi bakumva ko barwaye. Ni byiza ko bitura abaganga hakiri kare kugira ngo babafashe indwara yabo itarakura. Ikindi naco kugira ngo tubakingire ni uko nk'uyu amaze kurwara ni ukutwarika gufata umuti, kuko indwara yo mu mutwe si nka malariya canke si nk'indwara y'ubwandu busanzwe bavugwa iminsi 7 canke 10 ngo bakize. Nuvuga ko kuvura indwara yo mu mutwe nuvuga ko ari n'urugendo dufatanya n'abarwayi, dufatanya n'imiryango. Ni byiza yuko rero nk'umurwayi yamaze kurwara yokubahiriza ibyo baba baganiriye n'umuganga canke n'undi muntu wese afise uruhara kugira ngo amuganirize amagara yiwe amere neza. Rero umurwayi mu gihe amaze kugira gutahura yo kwitwararika gufata umuti no gusaba impanuro, n'imiryango n'uko ni byiza ko bamaze kugira umurwayi wo kwitwararika gusaba ubufasha hakiri kare no gukurikirana umurwayi. Ikindi kintu bituma abarwayi kenshi batamererwa neza basubira kurwara, akenshi barakumirwa, barabacira ivomo. Aha ico nobwira abantu kumbure baja kumva ni uko indwara yo mu mutwe ivurwa. Indwara zo mu mutwe nyinshi ziravurwa kandi zigakira. Hamwe usanga umurwayi utanamenya ko yigeze agwara, utigeze umubona agwara, kandi akavurwa agakira neza, agasubira ku mirimo yiwe ya minsi yose, agasubira kugira ya mabanga yari asanzwe afise mu rugo, akaba umupfasoni yuzuye mu rugo, akaba umupapa yuzuye mu rugo, akaba umunyeshuri yahora yiga agasubira ku kivi kandi akiga akamenya. Iyo bishitse naho akagira indwara, tukabona ko ari indwara izomara igihe kinini cyane, abwirizwa gufata imiti umwanya munini, naho nyene arafata iyo miti kandi akabandanya ubuzima bwiwe, akabandanya ibikorwa vyiwe. Aha ndiko mvuga ku bantu bamaze kurwara. Ku bataragwara, mbega umuntu yobakingira gute? Ku batagwara kugira ngo umuntu abakingire nabo nyene bikingire, no kugerageza uko umuntu ashobora kugira ngo umuntu ntaje mu ruhagarara. Iyo hari ibintu bitera uruhagarara naho ni ukugerageza kugira ngo umuntu arabe ingene yobana navyo mugabo bitamuhungabanije. Ariko inyamukuru ico baciza ni uko ataruhagarara guhaba, ni ukurinda guhagarara mu miryango, abubatse, ababana hafi bose bakamenya ko umwumvikano ari ntangere kugira ngo umuntu agire amagara meza. Kubuzi ni nkuko kuko ni kugiranira imigenderanire myiza hagati y'abantu bakorana, hagati y'abakozi n'abakoresha, ni kugira imigenderanire myiza mu miryango, usubiye mu miryango, hagati y'abavyeyi n'abana. Babavyeyi bakitwarika ubuzima bw'umwana kuva gisamwa, bakamenya ko umwana ari mu mbanyi, bamuganiriza, bamuyagira, bamuririmbira, akumva kakaju keza k'umuvyeyi. Amaze rero kuba ahari naho yavutse, umuvyeyi akamenya ko uruhara rwawe rukomeye cyane kugira umwana agire amagara meza. Abavyeyi kenshi twitwararika kurondera ibitunga umwana, les biens matériels, ibifungurwa, ivyambagwa, muga ntitumenya ko hariho ikindi kintu gikomeye cyane umwana akeneye: urukundo, kumwigisha kugira ibishobisho byiza. Ivyo binkenerwa cyane ku buzima bw'umwana, kandi ibyo binamukuza kugira ngo ubwabo ntibube bwuzure, kugira ngo niyamara kugira ibimuhanga bitari vyiza, wa ruhagarara navuga ashobore guhagarara ngo ahangane navyo. Ikindi kintu umuntu yakora kugira ngo akinge ni uko abantu bose bakingira ibiyayuramutwe, bakirinda kunywa inzoga zirengeje urugero. Mvuze ikintu cyo kunywa inzoga, burya abantu benshi ntibameze co kimwe. Hariho umuntu anywa inzoga imwe aratangura gupayuka mu mitwe. Nk'uyu amaze kumva ko inzoga yamwankiye arayihagarika.
ku utameze gutyo ari nyingo canke zibirakumva gusa nta kibazo bimuteye no kumenya nawe nyene urugerageza ko kuri ibi by'ukunywa inzoga hariho urugero umuntu agerako agatangura kumva ko agize amakenga avuga ati nkava nja muri bimwe bita ngo dependance. Aha ndiko mvuga gutya kubera abantu benshi ntibamenya ngana binjira muri iyo dependance, kuko kuvuga dependance no kuvuga yuko umuntu naba agifise ubwingenge bwiwe abasigaye agenzwa n'isho kintu afata, abasigaye agenzwa n'iyo nzoga, abasigaye agenzwa n'urwo rumogi canke n'ico kindi kirayura mutwe. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ariko arinjira muri ibyo by'uko agenzwa n'ibiyayura mutwe, iyo ari umuntu asanzwe n'inzoga nkarorero ndari mu icupa rya mbere irya kabiri nkumva nagoranye, mugabo nimba nahora numva ko inyota iheze ku gacupa ka kabiri, ejo nzokumva ko ka kabiri katagikwiye nkenera ka gatatu, ejo numva ko gacupa ka gatatu katagikwiye hirya y'ejo nkenera ka kane, hirya y'ejo nkenera ka gatanu kugira ngo numve ko yanyote iheze. Aho muri ico gihe rero nogabisha abo bantu kuko bariko barinjira muri rwa rugero nkuko ari inzoga izohava bagenza atari abaza bakishaka kuyinywa mugari yivuga ati ndabira na mu mubiri sinkiriyo. No birakenewe yuko rero abo bantu bafata inzoga muvuga inzoga kuko yo yifashe neza ntangora nitera, mugabo urengeje urugero irakumerera nabi. Ibindi siri kunabivuga kuko itabi mu buzima nta ciza bizana, urumogi mu buzima nta ngaruka nziza rufise. Nico gituma ndiko ndavuga urugero ruto rw'inzoga kuko ku bindi nta rugero ruto rubaho, kuko nta kamaro bifise ivyo bindi birabira mutwe. Muga ndiko mvuga inzoga kuko ufashe inzoga imwe nta kibazo imutera, nticobuza yuko n'ejo asubira akakanywa, mugabo akigerera hamwe amaze kubona ko yagiye kuri rwa rugero rumwe rugomba kumwinjiza muri ikimwe nita dependance, kwacaga bakavuga ati yamara ngira nje muri rwa rugero kuko inzoga ariyo intwara ataje ndayitwara. Rero muri ico gihe no kwikingira hakiri kare, nayo ku bindi biyayura mutwe vyovyo no himiriza yuko nukuri umuntu atarigera anumviriza ko atopima, kuko nta ngaruka nziza n'imwe, nta ciza na kimwe kirimwo mu gufata itabi canke mu gufata urumogi canke ikindi kirayura mutwe. Aha ni ergotherapie, ni gisata gifasha abagwayi mu kubaha ibikorwa bitandukanye kugira ngo turabe yuko ubushobozi baba batakaje bwogaruka, ubushobozi bwo gukora ibikorwa rero dukora. Nk'ubu musanze turi mu kiganiro, mugabo si ivyo gusa, hariho inkino nazo zirategekanijwe, hariho gukora mu mirima, cane cane bifasha abasanzwe batunzwe n'uburimyi, hariho kunonora imitsi no kujisha. Ariko si ivyo vyonyene kuko ibikorwa dukora hano bifatira ku bumenyi bw'umugwayi umwe wese abasanzwe afise, ku gikorwa c'umugwayi umwe wese abasanzwe yakora imbere yuko agwara iyo ngwara. Muri rusangi nivyo, hama biraheza bikabafasha gusubira mu mirimo yabo ya misi yose atangorane. Hama n'akaryo keza kuko bahurira ngaha bagahanahana ivyiyumviro ku bijanye n'ubugwayi bwabo, bikabafasha kwakira kubana n'ingwara yo mu mutwe atangorane. Dukorana n'amaze gutora imitende, ego kubera dukunze gukorera mu migwi, mu mugwi rero uzanyemwo utaratora mitende aca atuma igikorwa kiri ku rutonde kitamera neza. Ego